Amahoro y'Imana abane namwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu n'intumwa y'Imana Nduwimana Joseph aremesha ikiganiro ugusenga guhindura ibintu. Rero nshuti bakundwa, turabashimiye ingene mushishikara kudukurikirana mwumviriza n'ubutumwa bwiza n'intahe. Twagomba tubashimire kandi tubasabe mukibona iyi video muyirungikira abandi, kuko harimo ubutumwa bwiza kandi harimo n'intahe. Intahe ishobora gufasha abantu, intahe ishobora kubaka ubuzima bw'umuntu canke ikaremesha canke igahindura. Rero ndabasabe wewe mbere ubonye video aribwo bwa mbere gira sabone, fyonda ugire sabone kandi ugire partage uringikire mwene wanyu, nshuti, famille, muri groupe. Birashobora kumufasha kandi ivyo bizogufasha kugumuronka ubutumwa uko tubusize ko bugushikira. Inyuma gato y'ijambo ry'Imana hariho intahe uraza kubona kugira neza kw'Imana kudasanzwe. Reka dusome ijambo ry'Imana dusoma hariya mu gitabo c'Itanguriro gice ca 26, dusome ku murongo waho wa 22. Turasoma mu izina rya Yesu. Avayo arunguruza yimbisha irindi riba, Imana ihabwa icubahiro. Uyu ni Isaka. Twariko turavugana kubijanye na Isaka. Isaka yagize umugisha, ariko mwo mugisha awuhuriramo n'intambara nyinshi. Ndakwibutse ko ivyo ubona, ivyo uhura navyo birashoboka, ariko ntibiguca intege. Ariko ijambo ryiza Bibiliya ivuga ngo iriba rya mbere aragimba bararisivya, ariko ntiyareka. Aravuga ati vyanse bikunze ntegerezwa gushika kuco Imana yavuze. Isaka yari umunyamasezerano. Ise wiwe Aburahamu, Imana yari yamubwiye ngo nzoguhezagira, nzogutungisha, nzokugira neza. Umugisha wa Aburahamu ucuserukira muri Isaka. Imana iramugira neza naho yahuye n'ibimugwanya byinshi. Isezerano rya se Aburahamu ryaramufashije kuguma abandanya. Aburahamu yahuye n'intambara zo kutabyara, zo kudororanirwa mu bijanye no gutera imbere, ariko arihangana agumana n'Imana gushikana mu butama. Ntiyigeze arogota ku Mana, kandi ivyo yari yaramusezeraniye Imana yari yamubwiye ngo nzokugwiza, nzokugira nk'inyenyeri zo mu ijuru, nzokugira nk'umusenyi wo ku kiyaga. Ariko arindera kura agera mu butama atarabibona, ariko agumana isezerano. Aravuga ngo yavuze niyo kwizigirwa, ntihinduka, ntihagarika umugambi wayo. Haleluya! Ivyo uri kuracamwo ntibizohagarika umugambi w'Imana. Ivyo uri kurabona ntibizohagarika umugambi w'Imana. Ivyo uri kurumva nje kugukomeza. Ahubwo ijambo rinejereje cyane ngo irya mbere bararisivya, acarunguruza. Aravuga ati ntegerezwa kwimba irindi. Haleluya! Bararisivya. Aravuga nahone ngo ndunguruza, nagomba ndagushigikire kandi ndagutera intege. Unguruza amasengesho, unguruza intambwe yo kwizera, unguruza intambwe yo kuba mu ijambo ry'Imana. Ntucike intege na buhoro buhoro, ntudende bukigwe, nube babandi ngo ndabivuyemo ndabihevye, ngo iyo Mana ntikora, iyo Mana ntibona, iyo Mana ni nkunda. Oya, nagomba ndakubwire, umuririmbyi yaririmbye ngo reka gucika intege, reka no kwiheba igihe bavuga ko bitagishoboka, uko niko Imana ivuga. Haleluya! Reka gucika intege naho ubona bikomeye. Umuririmbyi ashishikara kuvuga ngo reka gucika intege, reka no kwiheba mu gihe bakubwiye ko bidashoboka. Imana ntiyihuta gukora cyane, kandi uko niko Imana ivuga, niko umuririmbyi yavuze. Imana iguha isezerano irarihagararira. Ushobora kuba atasezerano ufise, ushobora kuba utazi n'ingene Imana ikora, ariko nagomba ndakubwira hari abo Imana yahaye isezerano. Isezerano rya mbere ni ukwizera Imana. Inyuma yo kwizera Imana ukayigumako, uzobona ukugira neza kw'Imana. Imana ishimwe. Birivuga ngo nimwanyizera murabona igitangaza. Niko Yesu yabwiye Mariya na Marita abariko bararondera cyagera Lazaro yari yapfuye. Aravuga ngo nimwizera murabona igitangaza. Wo kwizera Imana ushobora kubona igitangaza. Wo kwizera ijambo ryayo ushobora kubona igitangaza. Wo kwizera amasengesho ushobora kubona igitangaza. Naho kwa muganga bakubwiye ngo ntibikunda,
turafise abantu mu mwanya uraza kumva intahe abari barihebuye, abari byarabacanze byarananiranye, ibintu byari byarapfuye ku rugero rukomeye, ariko inyuma y'uko ndabasengeye Imana ndabiyereka ibakorera neza. Kandi icyo nkundira Imana, barakwanka nawe ikakwemera, haleluya, bakaguta igahuha, ngo bahonyora igahuha, niko umuririmbyi yaririmbye, haleluya. Iyo urugamba rukomeye ruba rugomba kurangira, shikama shiramanga, Imana iri mu ruhande rw'abayubaha, wogerageza gusa ugatera intambwe. Enda kubwira kandi kantu keza, nagomba nkubwire yuko imisi yose ubona bikomeye, hungira ku Mana, reka guhungira ku bantu. Imisi yose ubona byugaye, bizibiranye, byanutse, byaboze, tabaza Imana, nawe n'umutabazi atabura gutabara abarushe n'abaremerewe. Niwe yatangaje avuga ngo muze mwese abarushe, mwese abananiwe, ndabaremurura, ndabatura umutwaro. Umvira ijambo, nta wundi muntu n'umwe umutunzi ku isi, nta wundi muntu n'umwe mu bantu bakomeye arabwira abantu ngo nimuze mwese abarushe. Bisigura ngo wowe wandushi, wowe urushe mu mutima, wowe urushe mu mubiri, wowe urushe mu migambi yawe, wowe uruhijwe na Shetani, wowe uruhijwe n'ibyaha, wowe uruhijwe n'umubabaro, wowe uruhijwe n'intambara kanaka, umwami ariko arakwakura akubwira ngo ngwino kuruhure, niwe muruhuzi. Wewe unaniwe, arasubira avuga ngo muze mwese abaremerewe, wowe ufise ibikuremereye mu mutima, wowe ufise ibikuremereye mu byo ukora, umutima wawe uraremewe, ibyo urimo urabona n'ibyo uri kuracamo bituma umutima wawe uremewe, uri mu guturika. Abandi bagera no mu bihe umenga bo kwiyahura, umenga bo kwiyica, umenga kubaho no kutabaho nico kimwe, kubera kuremerwa kubw'ibihe bagezemo, kubw'amajambo babwiwe, kubwo babona inzira yaziriye, kubwo ibintu bibacanze. Ariko Yesu arinega, ahamagara abantu bose barushe n'abaremerewe, haleluya, aravuga ngo nimuze ndabaruhure. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ndakunda Yesu Kristo. Yesu nawe yageze mu bihe nk'ibyo urimo. Bibiliya ivuga ngo aca yunguruza imbere gusenga, haleluya. Petero aramwihakana, ntibyamuteye kubivamo, yarabandanije. Intumwa zose ziriryamira, zirasinzira, ziragona, ariko wowe yabandanije asenda. Yarazi yuko hejuru hariyo umuvyeyi, ari we papa, ari we Mana yawe, ari yo Mana yanje. Yagumye atabaza hejuru, hama Bibiliya ivuga ngo aronka ubutabazi, aronka inkomezi. Mwene data, fatanya nanje dusenge kugira ngo ubone gutabagwa. Nuze izere Imana, izere ijambo ryayo, izere intumwa ryayo, izere abo yahamagaye, izere abo yatoranije, bifatikanije no kwizera n'amasengesho tugiye gusenga. Hashoboka kukoreka igitangaza mu buzima bwawe. Yesu nawe ngo yegera imbere arasenda, haleluya. Ngo gusenga kwiwe gusenyura imisozi, ugusenga kwiwe kuradutabara. Ijambo ryiwe rirarema, uko yamye ejo n'uyu munsi ni kuri. Arateze ibiganza, aragomba kugira neza. Ndakwibutsa ko atakintu na kimwe mu biganza by'Umwami Imana kidashoboka. Ariko wowe urushe, wowe uruhijwe n'ibyaha, haracyari ibyizigiro byo kwihana ugahinduka. Wowe uruhijwe n'inzoga zakuteje ingorane, wowe uruhijwe n'ubusambanyi bwaguteje ingorane, wowe uruhijwe n'amagere ateye ubwoba. Imana iriho kandi iri ku kazi kugira ngo iruhure. Waruhijwe n'uburozi, waruhijwe n'urumogi, waruhijwe n'uburyo butandukanye, amadeni menshi, Imana n'umwizigirwa. Nagomba ndakubwire ngo kurikira intahe yaba Imana yagiriye neza. Sawa sawa, haleluya, amen, haleluya. Magasenga mashimi Imana bayutadidwa malo alo. Nkaba nanje gushima Imana bivanye n'igitangaza Imana yankorerishe ku bakozi b'Imana bo ngaha. Jewe mu kwezi kwa gatandatu nari manutse iva mu ntara ya Kayanza inza ino kuvyerekeye ubuzima busanzwe, ariko amaguruka muhira dufise ikibazo cy'umuvyeyi yarafunzwe. Hama basa kugera ino Imana imusa n'abakozi bayo bakorera muri Mirango ya kabiri ibarabarani y'I13. Ego aho beshi bita ku bafrase. Hanyuma rero imuji nabo bakozi b'Imana bakorera muri Oseyire turayaga ndetse baramumira gukorana nabo
cyagagura uvuga iby'Imana yacikora rero. hanyuma turakorana umurongozi arambwira ati ese wandika imitwaro 3 uyimpe ndayisengere. uwo mutwaro umuvyeyi yarakunzwe ndawushiramo mumera amashimana muvyeyi wanje Imana yarishuye kuwa gatanu yarasohotse ibohero arimunyira Imana ishimwe cyane. Amen. Twavuze byari ko abafunzwe bose bategetswe gufunga hari kuwa kangahe? Gufungurwa hari kuwa kangahe? Kuwa Mungu hezi. No kuwa Mungu turasubira ati n'abandi batari bwatahe igindwi barataha. Kuwa gatanu bace bataha n'abandi bagomba gutaha. Urindire umwanya tubacure barataha. Ariko sinzi ibyo muri koma uze tuburanira imanza hano imbere y'Imana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Jewe naje ngaha mu 2020 mu kwezi kw'icenda itariki 15 hariho umbwiye ngo kubera wowe wamurushe umengo uraremerewe ndagusabe uze tujane gusenga. Gihe kimwe naramwahiye ikindi gihe ndamwemerera hanyuma ndaza sanga umukozi w'Imana ariko aravuga ijambo ndaryumva ndaritahura kiravuga ngo aha hariho abamama benshi bama batwara inda zikavayo kandi barushe kandi baremerewe. Turahaguruka turi abamama 3 ati nimuze ngaho imbere tubasengere. Hanyuma tumaze guhaguruka twisanze turi abamama 8 baradusengera. Jewe abo twatahanye bambwiye ati ukuntu wavumbagaye amashatani wari urimo ntagira uko angana. Kubera ko jewe ntabibonye ndababwira ati mwabeshe. Ariko numva ndongoye no kubandanya ngenda gusenga ndagenda ndasaba umushinga ntayo wanje numva ndongoye kubandanya senga mwari masengesho y'imisi 9 batangaje ubinyemerera uzobukoza. Arambwira ati nta kibazo. Ndabandanya niho hari umuprotokole twari tuzinanye acarambwira ati umwungere wacu yavuze ati wewe uraboshwe cyane ukomeze kuza bagusengera. Candaza turavugana ati mwari mwampamagaye nari nje mu nsengero. Hanyuma ndaza cyangwa turaboshwe cyane hariho ikintu kiri mu nda utegerezwa kuza ngo bakomeze gusengera abasenzi. Candaza wewe niwe yaciye asengera ariko ntashe ndabwira umushinga ntayo wanje nti je numva nakize byakoye kuko ndyamye yategetswe gufata ukuboko abacisha munsi y'umugongo akegura kugira ngo mvyuke. Nama numva ndemerewe cyane fise ikintu mengo nikibiye nikoreye. Mwungere wacu Imana yo mwijuru ikomeze kubaheza agira cyane. Amen. Nari ndushe ndemerewe merewe nabi. Nico gihe naratwara inda zikavayo. Nari bizo kuba mfise umwana umwe. Uwo mwana niwe igihe kimwe yigeze kurugira ngo mama hari umuntu yambwiye ngo ndi kinege. Hanyuma tumbwira ngo mama ngo none kinege ni giki? Tadavuga ati banze ugenda mu bana kugira ngo wige. Hama ndasenga umunsi mwungere wacu acarongorwa no gusengera abamama tarabyara. Uwo munsi nsenga mbabaye n'umuruho mwinshi cyane. Hama haheze iminsi ndatwaye inda ndaza ndamubwira mwunge byakunze ati reka nkomeze gusengera. Itariki 27 z'ukwezi kw'icumi iyo ndikira vayo biranka yuko kandi iyo nda yagira 5 ivuye. Mwungere ndabimwiganiye arababara kandi ico gihe ahantu ndabiciye ku masonga kuko hariho inda yagiye mu matrompe barayikurayo. Jewe nkibwira twumbure trompe isigaye ngira nikora kubera iki vyama bigenda uko ndushe mbabaye merewe nabi. Nukuri aha hantu hari Imana cyane. Ndabivuga nabishegera intaye kuko urugendo runini cyane nafashe. Imana ibana natwe kuko umukozi w'Imana wari umuruho mwinshi cyane yari umubabaro mwinshi cyane ku buryo
numva umengo nta wundi mubabaro usigaye ntushobora kuba ntarababara. Niho rero izo tariki 27 z'ukwezi kw'icumi iyo ndayavamo camara iminsi 3 nasinziriye nkarindira ko umushingantahe wanje asinzira kugira nabyo nce mvyuka nkaca ntangura guharura kuva iyo 2020 gushika iyi 2023 ati umwana wa mbere yapfuye uwa kabiri yaravutse uwa gatatu uwa kane uwa gatanu. Ubu rero Imana yarayitugiriye neza yaraduhaye undi mwana. Nico gihe ndamubwiye yuko iyo ndahembwe yo mu kwezi kwa 10/27 yavuyemo yarafukamye arasenga nukuri ndamwibeze ndamuraba nti nije tuba afukama hasi kansengera nukuri cyari kibazo bikomeye cyane. Ngashimira na Munezero na Elize. Munezero yambwiye ati mbega yemwe ngo tuduge ku musozi barandugana na Elize nukuri turasenga Imana irantabara aho bari Imana yo mwiciro bahezagire cyane bambereye umugisha namwe Imana yo mwiciro bahezagire. Amashimenshi umwami wacu. Mama gushimira Imana. Imana ibanze ihezagire umukozi wo ngaha. Imana yakoze igitangaza ngana mu mwihe pantasi. Nukuri iyo Mana irahambaye. Iyo Mana irakomeye. Jewe ndashimira Imana kuba mu muhungu wanje. Yarazaga Imana turazana ngani radiyo. Ndabwira mama ngo none mama kuva naririmbiye nkasenga. Maze imyaka hafi 18 senga ngo kandi z'umuririmbyi wa Ageza rero yacyarwa. Mama ndamubwira mwana wanje tugende ahantu yetana. Batangiye kuzana kwicara kandi kwezi kwa gatanu. Turasenga turaza mu wa kabiri ko Imana aradusengera aramubwira ati wewe uraboshwe cyane uri mu kibazo bakuboshe. Yo kuvuga ibyo Imana yakoze. Mwana aravuga ati banga dusenge uzoshika. Ko Imana tuje ndambo gatatu. Wamatanga tumasengesho tukamatiza mwana. Akaza ngaha. Kuko Imana avuga ati wewe kuronka akazi kandi kukaronka hanze. Imana yankoreye. Nukuri Imana wanje gashima ko yarayarose akazi. Amaze gushika. Amen. Nukuri ndashimira Imana. Iyo Mana yampaye akoze ibamba yari kabisa. Kunyakira ariko cyangwa naravuze aranyakira natweka turavugana neza ikishimira Imana cyo ubundi bamutwara ari kabugana n'umuntu bararungitse urundu k'urukoko mu nzu ndarusengera ndakwirukana ruca muriruka basohoka batwara baciye mu gatondo bapfuye kuko nanjye ndategura kuko Imana yakana wakora dukomera amasomo y'amwe. Inyuma y'imyaka 12 bamubwiye ko akazi kihuse agiye kukaronka wiyongonye ngahita aronka akazi. Hari abantu bagomba kuronka akazi. Ubu amavuta mutamenyereye rimwe. Amavuta yo gufungura abantu, amavuta yo kuronka akazi, amavuta yo kurongorwa, amavuta yo kurongora, amavuta ya pizza. Nanjye yitwa Magnifique nkaba nahora nsengera kuri Jabe ninjiye mu Jabe maze igihe ndi mu ibohero rinini riteye ubwoba naje ntigungenza uyu mwana mubona hanyuma rero nari mfise amajwi igihe cyose yambwira ati wowe uzovyara ati ubyaye umwana atawucapfa. Rero icyo gihe ndabibamo nkagera mu Rwanda akambwira ati hindura aho usengera bikanga wamengo bamboye iryo shengero. Igihe kimwe rero ndagenda ntazi iyo ngiye gusenga turajyana n'umutware wanjye turagenda cyo dufata inzira igenda mu Jabe
tugiye sinigeze mubwira tugiye nageze kumubwira dushitseyo rero twasenga turataha turanahakunda turasubirayo n'ubu twaciye twuma hano naribarutse bigoranye ntugera nk'abantu bankurikirana mejeye kwibaruka naciye ngira ikibazo mu rukundo rwose umwana mbura n'ukuntu ushobora gufungura ko nibarutse bigoranye baranyopeye bamaze kunyopera naca mfatwa nk'inkorora iyo nkorora ikabafata nta kintu na kimwe narya uba wageze gufungura nifatwa nkakorora umwana yamaze iminsi biratonka nyuma y'ivyo rero ibyabandanije ndashimira Imana ko twatashe icyabaye rero umunsi wa gatatu navuye ku kazi nshika muhira sanga umukozi n'umwana bagiye twarabavutse umunsi wose uranabwira niwo bukeye twaje hano muri burakeye baradusengera tuvuye hano dusubiye kw'izone ca twumva amakuru atubwira ko umwana yabonetse Imana yaducuye. Amen. Yaraje ndamusengera ndamubwira ati humura naho ufise ibibazo bikomeye cyane umwana arahari kandi ategetswe kuboneka. Duca turasenga Imana yarazanye umwana dukomera amashyi umwami Yesu. Amen. Umera amashyi menshi n'umuvyeyi wacu Imana yaduhaye n'abasenzi aho baravuye bo ngaha. N'umusenzi n'umuvyeyi w'abapfakazi n'imfuvyi naramubonye je nzi ko namubonye je iyi someye kuva ku wa mbere nari umuntu naje numva mbaye cyane ndaguma ngahabira gakonje kwa muganga ko ndipimisha malaria rero barabibura biranga konje kwa muganga biranga konza none kuwa kabiri ngo basengere byose birafata bingumiza mu nzu ndaguma ngaho numva umutwe w'ipasuke ngafata imiti umutwe ngafata imiti ya grippe tete afatiye ngaho mu mutwe kugira ngaho kuwa kabiri cyofatwa n'ibintu benshi mboha mwizosi mu muhogo hose naje rero tubasanga bambuye ngaho mwizosi Ibyo wasanze byagutobaguye abantu yobwire ngo barakanora buka kuwa kane burya rero kuwa gatanu cyndaza ngaho mu gatondo ndumva ko birambohoye no gusubira mu bimbohoye ko byiwoze cyandaza ngaho kandi samusengera no ngaho biciramo no cyandaza ngaho aba nasaga nk'abari kuri randevu abo mama twari kumwe nasabiye abandi ati n'ukuru mu mama naremvye cyandagenda kwa apotre mare kumara kati urarenze kabisa arabaza ati kwaye kuti arambye ati bafite byinshi maranye barayipimira byagiye kwimishije rimwe niwongeye kwipimisha maranye ngo ya ndabe ko afashe imiti yazi kandi ubwo nyine bifata imiti na check mu rindi w'amaraso ubonye maze gushika ngamushingiro amaraso cyarahagara maze gushika ngapapote amaraso cyarahagara nukuri umera bashimeshana umuvyeyi yacyamagara abasenzi acababwira ati n'umumama umusengere turoti tibiri irashimira abasenzi bo ngaha barashitsengere yabwiye turoti tibiri ariko wasengeye turoti zitatu mubwe mu wapote cyambarira ati uvuye ngaha ucuza kugenda upimisha malaria kandi uraba rero acengenda ku mugore abantu baramerekeza mu gihe turagenda muri ville n'ipimisha ndacengura amaresita cyasanga nta malaria afise nukurishima Imana ko nati ngaha ni isana kakanye niyomeka imwe muzabazi arabatibutse nukurera umuvyeyi wacu Imana yaduhaye n'abazi amashi umwami wacu Yesu Kristo Imana yakoze. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Mumfashe dukomera amashima. Jewe rero ngomba kuvuga ibitangaza Imana yankorera. Jewe naragwaye ndaremba ndafatwa n'ikintu ngakwitama abari hafi ngira murahabona. Ahantu ngira nenda hamaranye nk'imyaka ngira ngo ishika 10 Urahabona? Jewe nako ntakoze kugenda mu bapfumu Hari amaze imyaka 10. Nako ntakoze mu kugenda mu bapfumu ngiye mu bapfumu bakampa imiti nkashirako mugabo hose byarase. Jewe rero ni Tanzania naragiye kurondera y'umuti wo gushaka ngaha ayi ngakubona abantu babiri Tanzania biraha yuko noshobora gukira ndahava ndagaruka namehana ko rero narayaheze kubera ubuzima bunaniye. Jewe rero harageze igihe ndava mu kintu je sanga ufise umudamu ngaho oye mu Kanyosha niho dusanzwe tuba jengeze kumanuka numva ndagwaye ndaremvye wewe avuye ku kazi ataha yiborerewe nanje njyanye ndaheza rero ndumviriza iradiyo numva iradiyo numva ko avuga yuko
hari ahantu hari imana ikora ibitangaza ushobora gukira no gutanga amafaranga udatanga amafaranga. Jewe naciye nza ngaha ngeze kuza ngaha aye hari kuwa Mungu ngeze kuza ngaha kwa Mungu badusengeye ngaha aye maze kuva ngaha imbere sitaje aye mu kibanza aho nanicaye numva nyacaka kuriko kirakubita amagendera ngaha aye numva kirizanishije amenyo ca ndasama kica kirakoroka kimaze gukoroka numva ntaho ramira amate ndamira amate. Nukuvuga yuko rero Imana yakoreye igitangaza cyane mufashe mu kumira amashi n'umwungere wari mushengere. Hanyuma muri burakeye yo kuwa kabiri ico kintu cyari iki ico kintu naco namenye muri burakeye yo kuwa kabiri none narakibonye urakibonesha amaso cyaciye mu kanwa yego nticaciye ngaha caciye gipfuka mu kanwa kiraza. Muri burakeye yo kuwa kabiri nashize intani n'uko ari kumwe ngaha muri burakeye umwungere w'urushengero yaciye avuga ati ahubwo uzaza ukizanye kwa Mungu uzucereka ishengero werekane neza ko ibyo bintu ari byo kuri ico kintu naje nakitekereje nakizanye. yes ico ni kintu wadashwe wajuzanye yewe ikintu cambuye mu ngiki mwese murabi erekaba mbega mana yawe n'uruntu nta muntu sinzi ngeno umuntu ashobora kuvuga uko ari uko wariro ruri imyaka 10 ruri hano wazananye mu kanwa ubwo runtu kandi ngo bakorotse wama cyane dimanche twari turasenga amasengesho ya deliverance wakorokeye hajya ngo hari nabo bicaranye yaciye aruhereka uru rero no kuruturira ubu rero uramira umeze neza wumva warakize. Eka fata uruntu muze kuruturira mwiyumvire ariko ikimumba atari igitangaza cy'Imana. N'uruntu menga n'igufa n'uruntu menga n'urubuto rw'ikintu tutabona menga n'igiti kimumazemo imyaka 10. Muraba ubushobozi bw'amasengesho muraba ubushobozi bw'iki bw'amasengesho imyaka 10 agenda n'uruntu nk'ubu ari inyuma nkeka mutabonye ruteye n'ubwoba abashaka baraza kururaba. Rero jewe nagomba gushima Imana ukuntu yaye inkoreye ibitangaza kuwa Mungu n'umwungere ariko arasigura ijambo ry'Imana yaracishijemo igihungane rivuga ngo kuvuguruza. Imana rero yarayivuguruje abarozi abicanyi amashetani yose yarayivuguruje kubwo umwungere mwiza wacu mufashe dukomera amashyi bari umwungere wacu. Amen. Kandi ijambo ryo kuvuguruza murabona ko twavuguruje abanyayibone Mana ubushobozi bw'Imana tena haleluya. Ndafasha haleluya Yesu ashimwe cyane. Ndashima Imana yo yazanye muri Repentance jewe na jewe Repentance itariki 12 z'ukwezi k'umunani 2020 njushe mvuye mu Kiyede ndi mu mapfungo sanga bafise amapfungo y'imisi 20 nari natumiwe n'umugenzi hanyuma itariki 20 nari ndose akazi. Amen. Nyuma y'imisi 5 nije Repentance kwicara ubu naho kubera ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo ahubwo ari ubw'ubushobozi. Imana ikoreye umunsi. Amen. Ijitsa kumubona kose. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Hanyuma kubwo bw'abarabaye ushobora kubifata ibisanzwe ariko n'amavuta y'umwungere wacu Imana imuduhezagirire cyane ngo gukomera amashyi kandi ushobora kwiyumvira ngo ni umuziki wanjye nakoze cyane n'amajambo nakoresheje cyane n'ingomezi oya n'amasengesho kuko Imana yaravuze umwaka ngo nzogendana namwe ngo nzobagwize ca ndizera ivyo bintu iravuga ngo nzokora ubukwe bwinshi ngaha mw'ishengero ca ndizera jenyene ndavuga ati Mana na jewe nta bukwe nakoze kuko abavyeyi banje ntavyo bazi uzobinkorera muri jewe ndabigendana Imana yaciye
kubikora umushinga nawe wanje sinigeze ndamutira stress oya numvise abivuga avuga ngo ngomba kugufa ndavuga toya ibyo sivyo wowe wemera ngo ubonye nka Toma ntoya nekaye sinizera mbonye nka Toma ariko numva bintangaje cyane kuko byari ibintu bitangaje rero nawe niba ufise icyo wizera Imana yavugiye hano hantu ucizere rwose nawe cyo kitarashika kizoshika hanyuma ndashimira Imana abantu badufashije urubanza ntibagiye korale ya Donayi n'abarongozi bo mu bamama abo Imana yakoresheje mwese Imana heza. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwene data nariko ndakubwira ngo gusenga ni kwiza cyane. Urabona uyu mwene data tumaze kumusengera. Iyi ntahe nta kintu kwigishije. Nimba uri hafi cyane ushobora kudubwira cyangwa kuduhamagara tukagufasha. Uyu yaratabawe n'amasengesho, yari yararushe, yari yaragiye mu bintu bitandukanye, ntacyo atari yarakoze, ariko Imana yaraduhamagaye kandi yaduhaye ingabire yo gufasha abarusha, yo gufasha abananiwe, yo gufasha abari kure. Turafasha abantu, abo bari kure, abo bari hirya no hino, turashobora kubafasha kandi by'ukuri turiko tubona kugira neza ku Imana. Nagomba nsengera ubuzima bwawe, ndizeye ko Imana ari umwizigirwa, ndizeye ko yakoreye uyu nawe iragufise ku mugambi. Ukibona iyi ntahe ukumva ubutumwa bwiza, ntacyo ubutumwa bwiza bukubariye, iyi ntahe ntakikwigishije, mbega we nivyo gukomeza. Nimba wari waracitse intege, nimba wari waradendebukiwe, nimba wari by'ukuri wari ugeze ahantu ubona kumenga byavanganye, byaboze, byanutse, bigeze ku rugero umenga bidashoka, ariho bamwe bafata imigambi yo kwiyahura no kwigirira nabi, abandi ugasanga barahebye imiryango, abandi bagaheba abagore, abandi bagaheba abana, abandi bagaheba famiye, abandi bagahura n'ingorane, mbere bagafata n'ingingo yo kwigirira nabi bakica n'ubuzima bwabo, bamwe bari droga, bamwe bakiha n'ibindi byinshi bibi. Yo, Imana iracyateza ibiganza kurindira. Reka rero mfata umwanya wo gusenga kugira ngo ushore kuva mu iryo geragezo. Mana yera, Mana nziza, uyu muntu ndamusengeye akibona iyi ntahe, akibona ubu butumwa, acumva aya majambo, agira ubushobozi kuriwe, nuze umubohore, nuze umutabare, nuze umuzure aho bari baramuhambye, nuze umumanure aho bari baramumanitse, ibyo bamushingiye kwa karimbi bikugweho mu izina rya Yesu. Kuboko kwa isi kugufi ngo konanirwe no gukora. Uri Imana ishoboye byose, uri Imana y'amasezerano, wavuze amajambo meza ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Turatabaje ijuru kugira ngo uyu muntu wese ari bubone iyi video imubohore, imutabare, imuha amahoro, imuha umunezero, ubushobozi bw'amasengesho buhindure ikingorane yari afise, ikibazo cyose afise. Yizere ko ari ikintu gishobora gukoreka, intambara yose ahagaze mu uyu mwanya. Yizere yuko hari inyishu ishobora kuboneka. Amagorwa yose, ukuruha kose yo barusha, ukuremerwa kose yo barimo, ubushobozi bw'amasengesho bumuremurure. Ndakeneye intahe Mwami azoshinga, yo bagwaye, yo bafise ingorane yari yo yose. Nditeze igitangaza kidasanzwe. Urakoze, icyubahiro n'imbabazi n'ubuntu n'amahoro bigaragare kuri we mu izina rya Yesu, amen.